ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. No musi dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cyaho cya 26 dusoma akarongo ka 29 duce tubandanya ku kigabane cya 27 duhera ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka gatatu. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ivyerekeye urudandaza. Umudandaza biramugora kwirinda icaha, umucuruza ntashobora kutagira igicumuro. Beshi bacumura kubera inyungu, urondera kurunda itunga nawe ahisha amaso. Kurya urumambo rushingwa mu iteranirizo ry'amabuye niko n'igicumuro kimenera hagati y'ukurangura n'ukugurisha. Ubutihambiriye rwose kukubaha umukama inzu yiwe izosenyugwa idatevye. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana rero, uno munsi jambo ry'Imana tuzirikana riraba abantu b'abadandaza, abacuruza nibo riraba. Ariko nawe nejo urashobora kudandaza. Rero wumve ibijanye n'abadandaza ucuraba ingene wo kuyifata mu rudandazwa rwawe. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ivyerekeye urudandaza. Akarongo ka 29 ku kigabane cya 26 haravuga ngo umudandaza biramugora kwirinda icaha. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Mwumvise bana b'Imana ngo umudandaza biramugora kwirinda icaha, kwirinda igicumuro. Niyo mpamvu Yezu yavuze ngo bizogora abatunzi kwinjira mu bwami bw'ijuru, kubera abadandaza benshi n'abatunzi. Ariko kandi hari n'abadandaza bato bato batari abatunzi. Rero waba rero umudandaza muto canke umutunzi, nukuraba urudandaza ingene uri kuradandaza. Nyimba koko wiba ugabanye, uhindure, udandaze bibereye mu muco. Umucuruza ntashobora kutagira igicumuro. Imana yo mu ijuru itube hafi cyane. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umucuruza ntashobora kutagira igicumuro. Umudandaza ntashobora kutagira igicumuro. Rero ibikweri nukuri. Hari igihe umuntu aba mu bintu yabona biranamurenze agasaba Imana ko yo muhindurira iyo business ariko arakora canke ubwo rudandaza ariko arakora. Kubera iki? Njewe hariho mwene wacu yadandaza inzoga cane n'abantu bamukunda bamubaha nyene, n'abavi Bujumbura baramurondera aho yadandariza Ingozi bakaza kumwere iwe kandi biyubashe. Uwundi munsi nabonye bamutoye, yandungikiye amafoto bamutoye ko ari we mu makarati yamwe y'Ingozi ntirigwa ndavuga cane, niwe yari yabaye mwenye giti. Bamutoye bamutorera n'ivyegera vyiwe mu kabare. Rero abindungikira yumva wewe bimunezereje. Ibi mvuga azonyumva, ndashima Yezu ko yabivuye. We bimunezereye. Hanyuma abindungikiye mugabo jewe mu mutima wanje numva ari ikintu kiriko kiransogota kandi numva kirambabaza. Ndamuganiriza nyene mugabo ntamweretse ko ndakaye. Ariko kuva uwo munsi nasenga mbwira Imana ati, Mana mwene wacu bijyanye n'ibyo wamuteguriye ko azoba ngo gushika Mana akaboregwe kudandaza abantu bagwanira iwawe
n'ibindi nkumva kubera ko nakubise umutima ko nigeze kugira iyerekwa Imana iri kiranyereka abantu bishinga kunywa ho kuja gusenga. Nzobivuga mu ntahe abantu bamwe bariko barambaza ngo ya ntahe intahe igiye kubandanya kuko ibikoresho byanje byari byononekaye. Yezu yarabimpaye bimeze neza. Haleluya, amen. Bas rero nkiyumvira uko kuntu nari naretswe umumarayika ariko arantembereza mu masengero agacaza no kuntembereza mu bubare. Nkiyumvira uwo mwene wacu nkumva ndababaye cyane. Nasenga rero nkasaba Imana. Bana b'Imana hari abantu baba bambwira ibibazo bafise, ariko jewe ndafise bene wacu bo twavukanye badafise n'inzu, babayeho bapanze, badafise inzu, babayeho bapanze canke basazanje. Rero hari igihe umuntu aba ariko arambwira ibibazo afise, ko yabuze yo kuriha inzu, yabuze ya rasiyo, atazi ko nanje mu bo tuvukana hari abariko barandirira ko babuze amakaye y'abana canke babuze amahera yo kwishura inzu. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Rero ariko uko gusa nagaciyemo mugabo niko bimeze. Rero mugabo jewe campera nsenga Imana ndayibwira kuko nanje narigeze kubaka inzu nipfuza kuzoyidandariza mu bintu by'inzoga n'ibindi. Mugabo maze kubona Imana iryo hishurirwa imishuriye naciye ndabihagarika. Rero mugabo naciye ntangura gusengera mwene wacu. Ese Mana ko wanyeretse ibi ukanyereka ibi ukanyereka ibi kubadandaza ububare, Mana mwene wacu mfasha uhezagira ibi biganza byanje ndamuronderera ikindi kintu yokora ariko ibintu by'akabare abivemo. Niko nagiye senga Imana. Imana rero hari igihe yamimbwira, hari igihe nigeze kuba fise ibibazo mbwira Imana nyene canke numva mpanitse kugufasha abo tuvukana, ariko Imana yambwira ati itonde kora ibyo nakubwiye utitaye kuri bene wanyu n'abavukanye bawe. Bajya nabo nzokoresha abandi canke nzokoresha izindi nzira zanje. Rero ni wabona ufise ikibazo ukakimbwira ukabona ntacyo ndakumariye, Imana ifise inzira zayo, ntukarakare kandi niwizigira uwundi muntu ko ashobora kugutabara ntagutabare. Ntuzomushavurire ngo usange uri kuracumuzwa no kumutuka no kumuharabika. Oya, ahubwo komeza usenga Imana itabura inzira icishamo izogutabara mu zindi nzira. Rero ndakubwira ati uko gusenga kwanje nisanze mwene wacu bya bindi yarabivuyemo. Iyo Mana itabura uko ibigenza, irafise ukundi yabigenjeje akabari ntiyabakikadandaza. Nama ndabishimira Imana, iyo ndabyibutse ndabishimira Imana. Turi mu bintu by'urudandaza kubera hajya mu kabare bamwe barahagwanira abandi bakayi. Mbese ndibuka ko mwako kabare ka mwene wacu nari naragiye gusura mu Burundi mvuye ino ngiye gutembera, bashaka no kunyicirayo. Hariho umuntu yashatse kunkorera ikibi mugabo byamenyekanye, baca baranyuruza imodoka iciraza. N'umwana narifise n'umwana bamusangije aho nibera kukibikira mbere kukibikira Ingozi. Basi rero urumva rero mu bubare habera ibibi byinshi. Basi reka rero tubandanye. Ni ukuvuga rero ko iri jambo ry'Imana riratubwira ngo umucuruza ntashobora kutagira igicumuro. Umucuruza ntashobora kutagira igicumuro. Rero nukuraba ibyo bicumuro wokora mu budandaza bwawe. Kimwe cyo nyimba waranguye ibiharage kukiri jana n'amaburiburi, gerageza ushire ku kilo 110 canke 120 urara yo wunguka. Mugani ucu ufata mukate n'umunzane kuko Imana niyanka ko ducuruza ngo twunguke, ariko Imana yanka ubujyajya n'ubusumu bikorana. Nyimba waranguye ibitenge ku bihumbi 30 kimwe kontorora neza urabe ibihumbi 30 ukigurisha ibihumbi 33 umenya ko aho ukorera wenda uza kuhariha wongere mbese uharure ku buryo
nyimba ari ibintu waranguje imiliyoni ntuharanire kunguka imiliyoni zibiri, haranira kunguka imiliyoni buri n'ibihumbi amajana bicanga ijana, ariko ntiwiteranye ku Mana kuguhiga inyungu y'umurengera. Imana yo mu ijuru itube hafi cyane. Ibyo rero ndabivuga kuko jewe nkiri umukobwa naradandaza pe, kandi mfise n'umugisha wo kudandaza. Mugabo kandi hari ibyo nadandaza cyane cyane ibiharage. Data kubera yararangura ibiharage by'isi, kamyo y'ibiharage, rero n'abantu bakaza kurangura iwe. Rero natwe twaramusaba akaduha kama nk'umufuko w'ibiharage w'ibiro 50, nkacanja mu isoko nyene mfise aho nza gutereka ibyo biharage byanje nkadandaza, canke nkabitereka imbere y'umuryango iwacu. N'abandi bana nyene baciye ubwenge twaramusaba duha ibi tudandaje akaduha. Rero nyimba kubera abana b'Imana ubikiro cy'ibiharage n'igihumbi n'amajana canke igihumbi na icyo gihe intambara itaraba muri 1993, imbere yaho ntaho navuye mu Burundi ntarabona igiro cy'ibiharage kigurwa amahera ijana. Icyo gihe wasanga ibiharage bigurwa 80, 70. Rero nyimba papa yaduharura ku mahera 90, tukabiguza amahera ijana, urumva ku kilo twunguka 10, nawe ibiro 50, urumva nungutse ko 10, murumva yaramahera menshi. Mugabo ikibi nakora nuko wacu usanga n'umunzane ikiro amagarama 1000 nakuyeko amagarama 10, naho kandi nkungukiramo. Ibyo rero Mana yo mu ijuru, Imana izonambabarire cyane kuko ubwo n'ubusuma nakoze, kandi ndazi Imana yarambabariye. N'ubu ndiko ndatakamba ndayisaba imbabazi ko ndabyibutse. Rero si byiza rero kudandaza wiba abantu. Ikiro gikwize ugikwize neza, ureka gukatura umunzane. Nyimba waranguye ku mahera 1000, ugishira ku 100 wunguka 100. Basi ni wabona binagoye pfumugira icyari cyangwa icyatatu, hagura abashaka mugabo utamuhaye amagarama amajana 9 agomba kuronka amagarama 100. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Akarongo ka mbere rero ku 27 haravuga ngo benshi bacumura kubera inyungu, ngo benshi bacumura kubera inyungu. Nanje niko nabibaye kugira tugwize twubaka ama etage tugura amamodoka n'ibindi, ariko wumve ko uri kurabikora urumva ni igicumuro. Benshi bacumura kubera inyungu, ni igicumuro. Imana nizokubabarira ngo wadandaze, oya, wadandaje wiba wacumuye, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo benshi bana b'Imana we, Imana yo mu ijuru itube hafi cyane, ngo benshi ariko si bose, mugabo benshi bacumura kubera inyungu, bacumura kubera inyungu. Urondera kurunda itunga nawe ahisha amaso, ngo urondera kuronga itunga ahisha amaso. Urumva uhisha amaso ukigiranye n'umuntu nyene yuko uri umuntu mwiza uri kuradandaza neza. Mana yo mu ijuru, hari benshi bazogwa mu muriro udahera kubera ibi bintu. Nyimba rero wabi ubyumvise urabiha abandi, ariko njyewe nta muntu ntegeka gutanga ubutumwa ku bantu nk'uko umenga nutabitangwa uzoba wandagaye. Oya, ubitange ari uko wumva ko nawe byakubatse, ari uko ubifitiye umwanya, kuko hari igihe wowe bihafise nawe ibyo yizera canke afise ahandi yumva ubutumwa bwiza, ariko gusa ukabubona bikubaka kandi ukaba wibaza ko ari uwo byogirira akamaro, urabimuha. Amenye ko ijambo ry'Imana rivuga ko benshi mu badandaza bacumura bahishije amaso, kandi benshi bacumura kubera kurondera inyungu nyinshi. Kabiri haravuga ngo kurya urumambo rushingwa mu iteranirizo ry'amabuye, urumambo rushingwa mu iteranirizo ry'amabuye, niko igicumuro kimenera hagati y'ukurangura no kugurisha. Bana b'Imana, ngo urumambo
urumambo rushingwa mu iteranirizo ry'amabuye. Mbega mu iteranirizo ry'amabuye murazi abantu bariko barubaka inzu, hari ukuntu bashinga urumambo rumwe aha rundi hariya bagapima k'umugozi kugira nyene nimba barabe uko iyo nzu yo kubakwa. Rero ubwo canke se bajya bamena amabuye bagashira hagati mwibuye kugira bashobore gupasura iryo bibuye. Rero uko uwo mudandaza biba bimumereye mu mutima wiwe, uko icyaha kimwinjiramo agomba kugira iki kurondera izo nyungu, niko n'igicumuro kimenera hagati y'ukurangura no kugurisha. Igicumuro kimenera hagati y'ukurangura no kugurisha. Aranguye ku 1000 ariko aribaza ese azoguza 2, azoguza 5, azoguza 2, azoguza 100. Uzosanga rero uyo ushobora kuza kugura ibintu mu isoko ukavuga ati ngiye kugura igitenge, ukabona igitenge wipfuza ku mahera 30,000, mugabo ukavuga apo reka nje handi, ukagenda handi ugaca ukigura ku mahera. Reka abana b'Imana ndababwira ibyambaye ko mw'iyi minsi nagiye mu isoko ngura ikamera, ngura icaji ya computer, natwaye na computer murera ku butumwa bwiza ngiye kugura icaji. Ndababwira ni nkeneye icaja y'iyi computer. Uwo muntu aranda ngo nazifise acambwira ngugwa amahera 90. Ndamubwira ni ntoya, arambwira ngo ndakugabanya basi ngo yanshorere ngo ndaguha 80. Ndamubwira ntapana ca nigira kuko nari narigeze kugura nyacaja ahantu ndayigura ahandi hantu 75. Ca ndagenda handi ngira handi yo diamond yari yanteye yambuza ibintu byo gukora ijambo ry'Imana mw'iki gihe byari binkomereye. Ndahamara amasaha ntegereje ko bonyakira, ko bomfasha bakamba ibyo ndiko ndashaka. Nyuma birasesema ntata amadolari 5 bariyo nguma mpagarariye aho. Casubira hahandi ntora ya charge ku 80. Ndayishikanye muhira ncagije computer iranka gucaza. Ndababara ndavuga Mana none ko byanse bigiye kungendera gute? Njewe mera nk'uwo bihagarika mugabo ndetse gukora ubutumwa nabivuyemo mbwira Imana ni rero reka nzorondeza uburyo igihe uzomeza ngira nkabona amahera nzogenda ngure nongere inkuru ubutumwa. Hanyuma gusa ijoro rimwe cangiriye yerekwa Imana mbona yandakariye, mugaca navuga ati okay reka nongere nkora ubutumwa kuko Imana yanyereka ko nokora n'ubutumwa ntarinze gukoresha ibyo nariko ndizera. Ncamvuga niyo mpamvu mwabonye hariho natanze video, natanze audio, iyo shize kuri YouTube nkoresheje ama iPad y'abana ikaza arakamanya nca ndabireka. Rero mugabo irindi joro Yezu Kristo arangendera arambwira ikindi kintu ngomba gukora. Rero nasubiye kuri rya soko nari nanse kugendako, ndabere ntwaye na ya computer ndababwira nti nkeneye charger, icaja iyi computer. Baciye bayima ndababaza nangahe, bambwira ko ari 78. Ndabaza muri serious kwishobora kumufasha ngweko, baca barayima. Ngeze muhira ncagije computer mbona birakunze, mbona iracagije neza, cantangura gushima Imana. Basi rero niyo mpamvu ubu muri kubona ama video ari kuza neza. Eko ndashima Yezu. Rero ariko mbere zaho naraza kugurana no kwa babandi ya charge yanze gucaja, narayisubije bana yoti mwarambeshe mwampaye charge tariyo. Barashwana ndababwira ngo yitware ngo ntangorane ngo ni computer yawe ngo ifise ikibazo gutinjiza umuriro. Ndababwira ntoya ntibikunda ati kuko muhira hari n'iyindi charge n'ubwida icaja ama ibikinisho by'abana atariko irabonekana ko yo kwinjiza mu muriro. Abo bantu barankoroga cyane babwira nti nyimba munyimya amahera yanje
mukanka kumpa icaje bimeze neza ni mubizigame je ndigiriye barambwira ngo yego yitwara ibikini ni ntawe ntwaranka kigiye kumarira ca ndayiheba niho rero nyuma nagiye gutora ahandi hantu kandi casanga bigenze neza ariko kubera iki babandi bampaye ikintu kitari cyo tena ku mahera menshi banzurumye rero abadandaza biragoye banga no kusubiza uwo muntu ndamubwira ni basi amahera 80 naguhaye ni mezi subiza 50 basi nawe usigarane 30 aranka kuyama mugabo n'ubu nibirahera kuwa mbere nzogenda ndamwereke ati nubwo udashoboye kusubiza ntacyo yatware nukuri yase kusubiza na makeya nzomubwira ayatware nzoyamuhebera ariko nzomwereka ko yambeshe kandi ko nyene nibyo iyi Bibiliya nyene twigisha tubwira rero twirinde guhiga inyungu cane kudandaza ibintu bitari iby'akamaro cyane kubesha abantu kuko hari igihe umuntu mugura ko ikintu mubesha ngo iki kintu ngo ni kiza ngo ibi biharage ni byiza ngo bisha neza kumbe ntibinasha byaraguguye cyangwa umuntu wakakubesha ngo iki impuzu ngo ibirato ni original kumbe ni pirate Imana yo mu ijuru idutabare cyane rero ngo beshi naho bacumurira gatatu avuga ngo ubutihambiriye kwose kukubaha umukama inzu yiwe izosenyugwa idatebye ngo ubutihambiriye kukubaha umukama ngo inzu yiwe izosamburwa idatebye nukuvuga umudandaza atihambiriye ku mukama ngo adandaze nk'uko Imana ibishaka ibyo byose adandaza izo nyungu zose zizosambuka bidatebye kandi niko kuri urarunda ibintu by'ubusuma by'ubujyajya mu mwanya umwe bikaguhomba ko ubona nkuko cyane novuga byinshi ariko bana b'Imana tureke kuhiga inyungu z'umurengera ahubwo twihambirire ku mukama hariho abadandaza benshi badandaje mu buntu bw'Imana banga kwiba kabisa bakorera make bakaryama kare kukubaha Imana n'abandi atacyo bibabwiye ari fyena ye kwironderera amatungo Imana yo mu ijuru idutabare cyane bana b'Imana rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi reka tubigeze ngaha ariko ukuramo ikintu ugumya wumve neza ko Imana yo mu ijuru uri kurakoresha ubusuma mu budandaza bwawe atajuru uzokwinjiramo upfuye utarabyigaye nanje ndashima Yezu rero ko nahora niba nkiri umudandaza nkaba ntabipfiriyemo nkaba nararose umwanya wo kubyigaya rero igaye umwanya ugifise umwanya nayo hari igihe uzokwiyumvira gusaba imbabazi Imana bitagikunze umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data rya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.